bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tuhera ku ngingo ziyagize kuruno wa kabiri niho ikibazo kizokogwa mu gihugu cose kirangiza amashure yisumbuye hano mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu bagendeye bakaba basanze gutegura intonde z'abazokora aribyo bikogwa biriko biratunganywa nagakuru keza kubiyunguruza bakoresheje ibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge rirahita kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere inyuma y'indwi 3 iryo barabara ridahita idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi Dase kubaha ikaze murano makuru Musenyeri Deogracias Nshimirimana niwe yatowe ngo arongore umuryango urikiyemwo amashengero yose y'abaporoti mu Burundi ikiyumviro cahurijwe ko na bose muri abo bakozi b'Imana bahuye n'umukuru w'inama nkenguzamateka hano mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa mbere babona ko biri mu byofasha gutorera umuti amatati yama yibonekeza mu mashengero muri kino gihe Emmanuel Sinzohagera rongo inama nkenguzamateka asaba abatowe kwisunga amategeko abagenga Nicole Ninazwe Muntu mbere yo gucijya nino intambamyizi hanze amashengero y'abaporoti n'umuti urama wazo umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yagiranye inama kuri uyu wa mbere n'abaserukira amashengero muri iryo dini bimwe mu vyiyumviro vyagiye birashikirizwa nuko hakwiye umuryango uhuza amashengero y'abaporoti mu Burundi ni hari umuryango umwe nuko turi mu kibanza turumwe icyo bavuga ko cyusanga hamwe mu bakuru ko muri turiko twegera umuti w'ishengero rya Kristo mu Burundi nukuri ndashigikiye ko rutorwa urugwi uvuye mu mashengero atandukanye ivy'Imana bakabiregariza bagatanga raporo muri leta y'ivyo batoreye umuti Imbere yuko haba ukwemeza amazina y'abazorongora inzego zitandukanye zizogira uwo muryango Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yabanje kubasomera amategeko azobagenga amaze gusoma ayo mategeko yaciye ashikiriza amazina y'abazoba mu nzego zitandukanye z'uwo muryango Musenyeri Deogracias Nshimiyimana yatowe kuzorongora ibiro bikuru vy'uwo muryango amenyesha ko naho igikorwa kimurindire kitoroshe azogerageza gutorera inyishu ibibazo bihanze ayo mashengero natwe muri uwo muryango twifuza ko ibikorwa tugomba gukora ari vyuko dushira inguvu hamwe nk'amashengero yose y'abaprotestant mu Burundi kugira ngo dushobore gutorera umuti ibibazo bikunda kwibonekeza mu mashengero kandi kenshi bikunda guhanga leta y'u Burundi ukabona ko twebwe ubwacu ari twe imbere y'abandi bose dukwiye kubanza kubitorera umuti naho biruko amwe mu mazina y'abakozi b'Imana bazoba bari mu gwego mpanuzwa jambo muri uwo muryango akaba yateye impari abo bantu nta ngorane mfitaniye nabo mugamarira ni menshi mu abakozi b'Imana harimo Bishop Seti harimo vice wiwe wika Bishop Bosco harimo Apotre Charles uburyo bwatunganya ibibazo by'amashengero batongwe ryaho kandi nukuri wimvise abakozi b'Imana ngaha bararira baragitokera reka rero tugerageze kumbure two bitohera tukabana Silvestre Bizimana arongoye ihuriro ry'amashengero Seneb akaba yasavye kukwemeza amazina y'abazoba bagize ugo gwego mpanuzwa jambo ko subigwamwo iyo nama ikaba yarangiye amazina 3 yateye impari asubirijwe n'ayandi urongoye inama nkenguzamateka akaba yahamagariye abatowe kuzokora bishimikije amategeko abagenga Arakoze mgenzi wacu Nicole nini nahaze nayo mu gisata c'indero ugutegura neza intonde nivyo gucungera ikibazo ca leta nivyo bikorwa vyariko birarangurwa mu bibanza bimwe bizokorerwamwo ico kibazo aho bukera kuri uyu wa kabiri yaba abanyeshure canke abayobozi bamenyesha ko biteguye neza bagahamagarira bagenzi babo kwirinda ubusuma Ahmele Mutore Aho bukera ku munsi wa kabiri
abanyeshuri bahejeje amashuri y'inyuma y'ishure shingiro bazokora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya mu mashuri ya kaminuza. Ku mashuri twagendeye mu gisagara ca Bujumbura nko kuri Lycée du Lac Tanganyika ya kabiri na Lycée Notre Dame yo muri zone Rohero, twasanze imyiteguro igeze kure haba mu byo gusubiramwo ivyigwa ku banyeshure canke ivyo gutegura intonde z'abazokora ico kibazo. Twarafashe umwanya wo kubasubiramwo ivyigwa bagiye barabona umwaka wose muri bijya basanzwe bakora muri ico kibazo ca leta, twarabibasubiriyemwo dufashanije n'abigisha inyuma y'uko twari twabahaye amanota yo mu ishure bakamenya abazokora ico kibazo ca leta. Murazi ko hari n'ibibazo imyimenyerezo leta itanga bijya bita ama épreuve type, navyo nyene barahejeje barabikorera hamwe n'abigisha. Novuga nti muri rusangi imyiteguro yagenze neza. Aha hariho centre izo biriko abanyeshure bangana 580 bavuye kwa aya mashure twegeranye. Nibaza ko no mu kanya bahava baza kugira ngo barare babonye ibibanza vyabo kugira ngo ejo bazotangura ikibazo hakiri kare. Novuga ko uyu munsi ari umunsi wa mbere w'imyiteguro. Muri iyo myiteguro rero turafita gupanga abanyeshuri. Ico ni igikorwa turara dukoze. Mugabo imbere yuko dupanga abanyeshure turagiranira kanama nabo tuzoba turi kumwe mu gikorwa cyo gusirivera abanyeshuri, kubera ko uyu munsi turara tubapanze isaha 1:30 kibazo kizoba gitanguye. Iyi centre yiteze gukorerwa ko abanyeshuri bashika 386. Umuyobozi w'ishure rya Lycée du Lac Tanganyika ya kabiri akavuga ko abanyeshuri batiteguriye ikibazo ca leta kandi bari ku ntonde bazohanwa. Uretse yuko hariho abanyeshure bamwe usanga bataje, abo nabo twarashizeho, nibaza ko twaravuganye yuko ingene bazohana uko dutezwa kubahana. Amategeko aravuga neza ko umunyeshure abo umunyeshure gushika arose ya diplome d'etat. Umwe mu banyeshure twayaze avuga ko biteguye neza, agasaba bagenzi we kwirinda ubusuma. Turarindiriye ikibazo tukinjiranye igishika, akamonota abandi banyeshure bagenzi banje nuko bokwifata neza bakumviriza impanuro z'abaje kudusurveya, bakagerageza bakareka kutrisha, kuko kenshi nivyo usanga bitumye badeshira amafeuille cyangwa ugasanga baradukuye mu masaha d'examen. Ego ico kibazo ca leta kizotangura gukorwa kuri uyu wa kabiri kikazomara imisi 3. Arakoze mugenzi wacu Amele Mutore. Umugambi w'igihugu werekana igwirirana ry'abantu ugiye kuboneka vuba, bikaba byashikirijwe na Honorable Martin Niteretse, munyamabanga ntayigayizwa ajeje iterambere rusangi mu kiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Akaba yamenyesheje kuri uno wa mbere hahimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu. Umunyamabanga ntayigayizwa yamenyesheje kandi ko uwo mugambi uzofasha mu kugabanya umurindi ukabije wibonekeza muri kino gihe w'abantu. Tumukurikire. Uyu munsi ushitse igihe leta mvyeyi leta nkozi irajwe ishinga n'ibibazo bijanye n'igwirirana ry'abantu, kuko ari ikibazo nkoramutima ku iterambere ry'ubutunzi n'imibano, kandi kikerekana intumbero y'akazoza mu gutunganya ubuzima bwiza bw'abenegihugu. Ni muri iyo ntumbero leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, yahavuye yiyumvira gushiraho umugambi w'igihugu werekeye igwirirana ry'abantu, cyo bita mu gifaransa politique nationale de population, kandi ukaba ugeze ku ntambwe ishimishije ku bwego bw'ubushikiranganje twaba twarahejeje kwemeza. Hasigaye ibindi bikorwa bikurikira. Kukaba nkako Uburundi buri mu bihugu bifise umurindi munini w'igwirirana ry'abenegihugu. Mu mwaka w'1979 rusasuma yabaye yerekana ko abarundi bari bangana miliyoni 4,080,000 birenga gato, mu gihe uyu munsi bageze ku miliyoni 12,380,000 by'abenegihugu birenga gato. Tukaba twiteze ko
bazoba bangana imiliyoni 14 n'ibice 9 mu mwaka wa 2030 twisunze ibiharuro ngereranyo duhabwa n'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro ISTEB. Uyu murindi ni munini cyane kuko ibiharuro bihari bishobora kwikubamwo kabiri mu myaka 2029. Turizeye ko urusansuma rugira kane ruriko rurategurwa ruzotwereka neza ingene ibiharuro vyifashe, mugabo ntitwiteze ko tuzosanga uyu murindi uriko uragabanuka turavye ibiharuro ngeranyo dufise. Kubera umurindi munini wo kurondoka hamwe n'abubaka izabo hataragera, igwirirana ry'abene gihugu rirashobora kugira ingaruka mbi na cyane kuvyerekeye abantu bafise amikoro make, gisata c'amagara y'abantu bikarengerwa, abana bakabura aho biga, n'indero bijanye n'ubumenyi bikagenda bitituka. Ico gituma kugira ibintu byose vyotuma haba igwirana ry'abantu rirenze urugero ari igikorwa coza imbere mu gutegura imigambi hakiri kare. Amahegitari angana ibihumbi 64 niyazorimwa muri rinoci mu gihe ayangana ibihumbi 26 ariyo yarimwe mu mwaka wa 2021. Deogide Rurema harongoye ubushikiranganje bujejwe uburimyi yabishikirije mu nama yo gusuzuma aho imyiteguro y'iryo rima ugeze. Uwo mushikiranganje akaba yamenyesheje kandi ifumbire ryakoreshejwe muri iryo rima ryavuye ku matoni ibihumbi 5 mu mwaka wa 2021 uja kuyangana matoni ibihumbi 23 muri uyu mwaka. Tumukurikire. Yacici kera bene gihugu baca baruhuka bakigina umwimbu baronse mu mpeshi, ariko ubu igihe cici tukibyazamo umusaruro. Mu mwaka uheze twarihaye igikorwa dukurikirana c'imisi 100 kugira ngo turangene imyonga n'imitumba tuyigwiziriza ko umwimbu muci kandi cagenze neza kandi abene gihugu baragikengurutse. Mu ciriheze twari tufise amahegitari angana n'ibihumbi 26 byarimwe mu myonga no ku mitumba, ariko ubu ico giharuro cigwije n'incuro 2 cyangwa 3 kuko turabona ko ibiharuro tugeze ku mahegitari ibihumbi 64 by'ama hegitari azorimwa. Mu ciriheze twaciye imikobeko ku mahegitari angana 13, ubu tubona ari amahegitari 20. Ikindi nuko iyo rero turimye turakenera byangombwa. Mu ciriheze twakoresheje ifumbire rya baba toni 5 n'ibirengako, ariko ubu turabona ibyasabwe n'abene gihugu n'amatoni arenga ibihumbi 23. Murumva rero yuko bidusaba yuko tuva mu biro tukaja koko ku kibuga tukaba kumwe n'abene gihugu tukabafasha kuraba ingene bavomera bateragira bafumbire kugira ngo baronke umwimbu gutyo dushobore kugwiza umwimbu. Mu bijanye no kuyunguruza, ibarabara ry'igihugu nimero 3 Rumonge Bujumbura rirahita kuva ku mwinga mukuru uyu wa mbere inyuma y'indwi 3 ricikiye mu Kavugangwe muri commune Muhuta mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu bahaciye ricugururwa cyo kimwe na buramatari w'intara ya Rumonge barashima kubona iryo barabara ryasubiye kugurura kuko ibyo kuyunguruza bigiye koroha. Jean Pierre Misago. Igihe cy'isaha 7:20 z'umuhinga mukuru uyu wa mbere
iryo barabara ryuguruwe ngo abantu n'imiduga birengane inyuma y'indwi zitatu ryaracitse. Peresi ari mu barenganye ubwa mbere. Uwo munyagihugu wo ku Magara muri komine Bugarama yaravuye mu ruziba mu gisagara ca Bujumbura ntahishe umunezero kuko itike yo kuva ku Magara uja mu gisagara ca Bujumbura yazarikuvye inshuro zirenga 2. Magara gushika mu gisagara ca Bujumbura twahagenda ku bihumbi 4 mugabo ubunya twahagenda hafi ku bihumbi 10. Ndavuze hafi ku bihumbi 10 kuko ibihumbi 10 haburamo nk'igihumbi canke 2. Rero agahombo ntikabura. Consolateur Nitungabura Matari w'intara ya Rumonge nawe yaharenganye avuye Bujumbura yerekeza mu Rumonge nawe nyene ntahisha umunezero kw'iryo barabara risubiye guhita. Numva umunezero cyane kubera ko ubu ingenzi zahora ziza mu ntara bahora bahaca byinshi bidandazwa byahora bihaca bigiye gusubira guhaca kandi murazi yuko hari hagize iminsi ubuzima bwazimvye hano kubera ibarabara murabizi abaca hano baca hariya ku musozi canke bagaca hariya mu mazi ivyo byose zari ingorane rero turishimye. Buramatari w'intara ya Rumonge asaba abaharengana kuhaca bihuta. Ishiramwe Sojeya Atome rikaba ryubatse ibintu bimeze nk'ingazi tari mu Gifaransa bifise ikigazo kinini kizoza kirashikiramwo ivyururutse. Ikimashini gifise ukuboko kurekure naco kigumizwa ngaho ngo kizoze kirayora bikenewe ibizoba vyururukiye muri ico kigazo. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Ningaha amakuru twe tubateguriye cyarangirira. Ndabashimira mwebwe mwese mwariko murakurikira mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.